byose birashoboka. Izere gusa, izere gusa, izere gusa, wizere gusa. Byose birashoboka, wizere gusa. Yesu ari hano, Yesu ari hano. Byose birashoboka kuko Yesu ari hano. Yesu ari hano. Yesu ari hano. Byose birashoboka, Yesu ari hano. Murashobora kwicara. Turashimira cyane Imana kandi ndazi yuko ndazi ko twumvise kandi ko ijambo ry'Imana ryinjiye mu mitima yacu kandi ko twaratahuye ikintu nyamukuru ingene bimeze n'ibijana nabyo, ijambo, mpwemu, inyigisho, igice c'ubuhanuzi, byose ibifise umugabane mu mugambi w'agakiza w'Imana. Uyu munsi ku munsi wa Pentecote nta kindi kintu twokora kiretse gusoma mu byakozwe n'intumwa igice ca kabiri duhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kane. Ibyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika ku wa kane. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Habonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibajako umwumwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi nk'uko uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Mu ncamake, hano hari ibyabaye bikomeye hano bivugwa. Mu bijanye n'inkuru y'agakiza hariho ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, hariho ubukozi bwiwe, hariho ukubabazwa kwiwe, ukubabazwa urupfu rwiwe, ukuzuka kwiwe no kuduga kwiwe mu ijuru. Hanyuma hariho iki cashitse gikomeye cyo gusukwa kwa Mpwemu Yera. Ntidushobora kwibaza gusa yuko ivyo vyasohoje ko vyabaye, ahubwo dutegerezwa kwihata ku buryo bw'uko ivyo navyo bicika ibyo tubamwo ku giti cacu, tukagira umugabane ku vy'Imana ikora, tukagira iyo myimenyerezo nyene yo bene data na bashiki bacu bagize ku ntango. Ejo twako dusoma iri jambo ngo muhagarare ku mayira abiri, mubaze inzira za kera, mumenye inzira iyo ariyo inzira y'agakiza, hanyuma muyigenderemo. Hano inzira y'agakiza turayeretswe mu byakozwe n'umwaka kabiri. Uko niko Imana yatanguye n'ishengero ry'isezerano rishasha, uko niko yaryuguruye, uko niko yagishikaniye, uko niko byagize intango, niko byatanguye.
nk'uko kera umwami wacu yari yavugije abigishwa biwe turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3 ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima atanga ibimenyetso byinshi ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana abivugana nabo. Nashaka gushimika ibintu bibiri canke bitatu. Turabizi yuko umunsi wa Pentecote kiragiye kera habaye igihuhota c'umuyaga uvuye mu ijuru, ariko ntigwari urwamo gusa, hari birengeye ibyo. Umuyaga wari uhari ugihuhusi ukomeye, ariko ntivyari ibyo gusa. Ndabandanya gusoma ngo umuyaga uhuhuta nk'igihuta c'umuyaga uvuye mu ijuru. Bategerejwe kugira bumvise ingaruka canke ico uwo muyaga ukora tugiho hose mu buryo bufatika, barabibona bakabibamwo. Byari ibintu babibayemwo hamwe n'Imana sumuyaga gusa. Imana yari muri ubwo gwamo. Ugwamo gwari urutangurira ibigomba kumanuka bivuye mu ijuru bikinjira mu bigishwa. Ugwamo rw'umuyaga gwari ruri ngaho, ntiwari umuyaga gusa, ntiwari ugwamo gusa, n'umuyaga gusa, ariko byari birengeye umuyaga. Hano haranditswe umurongo wa 2 agace ka 2 ngo gikwira hose mu nzu bicayemo. Uku kwari ugutanguzwa n'ibi byashitse by'indega kamere. Wari umwimenyerezo ushobora kumvikana n'amatwi, ugakogwa ko ukumvikanwa ku gihinda kiva mu ijuru kikinjira mu cumba. Ico gihinda ivyakurikiye ntiwaba ari umuyaga gusa, ntiwari umuyaga gusa, ntiwari n'igihinda gusa. Umwami ambabare nimba ndabivuze muri uburyo. Hamwe n'Imana hari birengeye igihinda. Imana yuzuza ishitsa amasezerano yayo, igasohoza ibyavuze mu ijambo ryayo, ikishurira abagizeye. Turashobora uyu munsi kurindira turashobora kwitega yuko natwe basi turonka ibyo byamwa nyene canke izo ngaruka tuzibona, tukagira uwo mwimenyerezo nyene. Hano ku murongo wa 3 aravugwa ngo habonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, ngo bibajako umwumwe. Ibi byari biki? Bategerejwe kubona, barumva kandi baba mu bintu. Abantu b'Imana ntibanditse canke ngo bavuge ibintu biri mu byo bibaza mu byumviro byabo. Bavuga ibintu mu by'ukuri byabaye kandi ibyaba byabereye aho. Wari umwimenyerezo w'indengakamere, kwari ugusokwa kwa Mpwemu Yera. Kandi uyu munsi nkubise kugwabya uyu munsi harutembagaza amazi arameneka. Mbese ko bimeze, amazi arameneka. Kwari ugusukwa, ni kwari gusa ukuvuga ibyo bintu, kubitangaza ibyo bintu, ahubwo kwari gusohoza ukwabwo kw'amasezerano y'Imana, nk'uko urashobora kubisoma mu byanditswe vyera. Kandi Yohana yari yamaze kubivuga, aravuga ngo jewe ndabatiza mu mazi kugira ngo mwihane ibyaha, ariko uza inyuma yanje azobabatiza muri Mpwemu Yera no mu muriro. Hano tubona ingene ibyo bintu byagenze, ngo havuye mu ijuru haza igihinda kimeze nk'igihuhusi c'inkomezi, cujura inzu yose aho bari. Indimi z'umuriro ziraboneka zigabanije mu birimi by'umuriro
bija kuri umwe wese. Ndashimira Imana yuko kumwe wese hariho ururimi rumwe. Nokunze ko abizera bose bashobora mu by'ukuri kuvuga ururimi rumwe. Bavuga ururimi rumwe, ni kuvuga ururimi ruba rwinjiwemwo, ruba rwamaze guturirwa n'umuriro w'Imana, kugira ngo mu nyuma bashobore kuvuga ibitangaza by'Imana, ibitangaza by'Imana, ibikorwa bitangaje by'Imana. Duhereye kuko mu gihe cyacu Imana yakoze ibintu by'igitangaza bikomeye, kandi dubaho nkavuga ko izokora ibitangaje bikomeye nk'ibyo yakoze, kuko iherezo, ukwambikwa igitsibo, guheraherezwa, ugutunganywa kw'ishengero ry'isezerano rishasha bizoba mu bushobozi no mu bwiza, kandi Imana ubwayo izovyitwararika ivyo. Turabandanya rero ku murongo wa 4 byakozwe n'umwa 2 ngo bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Wari umwimenyerezo w'indengakamere hano ku isi. Bagize umwimenyerezo w'indengakamere hano ku isi. Nabaye kabiri mu cyumba cyo hejuru muri Yerusalemu, hanyuma buri gihe nkiyumvira kuri uwo ibi byashitse. Uyu munsi rero turi hano, ivyo bishobora kuba uyu munsi akaba ariho mu cyumba cyacu cyo hejuru. Uyu munsi turashobora kugira umwimenyerezo n'Imana muri kino kibanza. Amen. Kubambwa ntibikeneye gusohoza, byaramaze gusohoza. Ukuzuka nabyo ubu ntibikeneye kuba, byaramaze kuba. Ugusukwa kwa Mpwemu Yera ntigukwiye kuza ubu gusa. Mpwemu w'Imana yamaze gusukwa, kandi yamaze gusukwa ku bari n'umubiri bose. Si uyu munsi izuba biza kubera uyu munsi gusa, dutegerezwa mu kwizera, dukeneye gusa kubyemera, hanyuma tugashimira Umwami washize uwo mwimenyerezo aho dushikira, nk'uko tugira umugabane ibintu byose byashyize mu mugambi w'agakiza, hanyuma tugashobora kubishingira inahe mu majambo nk'umwimenyerezo w'umuntu bwite ukwagiranye n'Imana. Ni nako bimeze hamwe n'umwimenyerezo wo kuzura Mpwemu Yera. Umwe wese ategerezwa kwakira, akemera, akagira umwimenyerezo Yesu Kristo nk'umwami wiwe bwite. Umuntu wese mu by'ukuri yabyizeye ategerezwa kujana inzira ya Bibiliya biciye mu kwihana no kubatizwa mu mazi, akagira isezerano n'umutima namutanduye n'Imana. Hanyuma umwe wese ategerezwa kugira uwo mwimenyerezo wo kuzura Mpwemu Yera. Kuri twebwe uko twibutse ibyo ntibihagije, dushaka kugira uwo mwimenyerezo, dushaka kuwugira nk'uko byatanzwe ku ntango. Hano ntibirengeye, bisumba ibyo tubona hano. Hari ibirengeye ibyo dushobora kubona hano, ibyo dusoma. Hari Umwene Data hano yabivuze, bijanye n'ubuzima bw'Imana bwashizwe mu ishengero. Iyo dusomye mu byakozwe n'umwa 2, bijanye n'ibirengeye ibyo dushobora gusomamwo hano. Hanyuma tukagenda muri Yohana, icete cya Yohana 1:4 akavuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo wari umuco w'abantu. Yohana 1:4 wari umuco w'abantu. Ni muri Yesu Kristo niho ubuzima bw'Imana niho bwari buri. Yari imbere amaraso y'Imana, n'amaraso y'Imana niyo yamenetse. Ivyo murashobora kubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 28. Mwirinde ubwanyu, muzigame n'ubusho bwose Mpwemu Yera yabashizemwo
ngo mube abo kubuzezwa kugira ngo muragire ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Iri ni ijambo ry'igitangaza. Amaraso y'Imana mu mubiri w'umuntu, amaraso y'Imana mu mubiri w'umuntu, kuko Yesu umwami wacu ntiyaragabanije ku kuba ari Imana igaragaye mu mubiri w'umuntu. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Hanyuma turabizi yuko mu Balewi igice cya 17 umurongo wa 11 haranditswe mu Balewi igice cya 17 umurongo wa 11 hano haranditswe kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso, nanje shize kwaba ku gicaniro ku bwanyu ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari impongano ahanagura ibyaha ku bw'ubugingo buri muri yo. Ibi ntibishobora kuvugwa mu buryo butomoye gusumba uko bivuzwe. Mu maraso y'Imana, amaraso y'Imana, amaraso ya Yesu, ukwiyuzuza kuzuye n'Imana byarabaye, byarasohoje. Wari umunsi uhambaye wo kwiyuzuza kw'Imana n'abantu. Abantu ntibagihona kubera yuko bakoze ibyaha, abantu bahona kubera yuko batizera yuko ibyaha byabo byababariwe, ko n'amakosa yabo yahongewe, yahanaguwe. Hano handitswe ko amaraso, ubugingo buba mu maraso, kandi ko uguhanagurwa kw'ibyaha cyangwa guhongerwa bikorwa biciye mu buzima buri mu maraso. Bwari ubuzima bw'Imana, bwari ubuzima bw'Imana nibwo bwatembera muri iyo mitsi. Bakundwa, mu mwanya aho ugucungurwa aho kwabera, ayo maraso, ubwo buzima bw'Imana bwararekuwe kugira ngo bugaruke ku mukuku wacunguwe, kugira ngo bugaruke ku mukuku wacunguwe. Birengeye igihinda cy'igihuhuta, bisumba umuyaga, birengeye indimi z'umuriro zigabanije mu turiro duto duto, birengeye kuvuga mu ndimi. Kwari ukuzura k'ubuzima kw'Imana biciye mu gusukwa kwa Mpwemu Yera byaje mu ishengero. Kandi ubwo buzima bw'Imana, ibyo nibyo dukeneye, ubwo nibwo dukeneye kugira ngo tuneshe. Kandi turashobora kuburonka uyu munsi muri kino kibanza, turashobora kugira umwimenyerezo n'Imana, kuko bene data na bashiki bacu hariya babigize nk'umwimenyerezo hamwe n'Imana. Ndabaza ikibazo uyu munsi, none ikibazo kiri hehe? Nimba turagira umwimenyerezo nyene, Imana siyo ntibiva ku Mana, kuko yateguye byose, ibintu byose byari bikwiriye, yo ku ruhande rwayo yabikoze ku bwacu, iraduhamagara, iraducungura, iduha ikigongo c'ivyaha byacu, itugirira ubuntu, yasutse Mpwemu wayo, yaduhaye ijambo ryayo, yahishe kugomba kwayo. None Imana itegerezwa gukora iki ubu bivana no kwizera kwacu, bivana no kwizera kwacu, yuko mu kwizera iyo bagusa twashoboye gushimira Imana, tukayishimira mu kwizera yuko itadusize turi nk'imfubyi. Mbega umwami wacu yavuze iki? Ngo sinzobasiga muri imfubyi. Imana yacu ntiyapfuye, umwami wacu niwe yapfuye. Ibyo rero ndabivuze ubu, umwami wacu yapfuye. Icyari umuntu cyarapfuye, ariko icyari Imana cyagiye hasi ikuzimu, hasi ikuzimu,
icyari imana kugira ngo mu mwemu umwami yanesheje urupfu, kuzimu na satani, hanyuma ku munsi wa gatatu arazuka avuye mu bapfuye. niyo mpamvu Pawulo yashobora kuvuga ngo rupfu, uruboyi rwawe ruri hehe? Kuzimu, intsinzi yawe iri he? Tuvuge mu ncamake, umunsi wa Pentekoti Imana yagize intango y'ishengero, iragishikaniye, yabaye intango. Ibindi nabyo kwabaye bitegurira gucugurwa kwari kwabaye, ariko bari basabagiye mu buryo bushasha, barasubira baregeranywa nyuma yo kuzuka. Umwami wacu abigisha ibiraba ubwami bw'Imana. Ariko umunsi wa Pentekoti umukuku wacunguwe nk'umubiri w'umwami wari ugizwe n'ingingo nyinshi ngo bigire umubiri umwe, kugira ngo ubukozi bw'umwami biciye ku bushobozi bwa mwemu bushobore kubandanya, bushobore gukomeza kubandanya. Ndashobora kwizera yuko uyu munsi dufatiye Imana ku ijambo, hano ikintu c'indengakamere kiraza kuba. Ntidukeneye kurindira igihinda gikomeye. Ibyo byabaye iryo rimwe gusa hariya ku ntango. Iyo turabye iyindi mibatizo y'Mpwemu Yera mu byakozwe n'intumwa, haba ikintu kimwe gusa c'ingaruka kiba ngo bose buzuzwa Mpwemu Yera. Uyu munsi turashobora kugira uwo mwimenyerezo nyene hamwe n'Imana yacu. Ndazi yuko benshi bawugize uwo mwimenyerezo, nubwo biri uko mu mitima yabo barafise inzara, barafise inyota, barashaka Imana birushirije. Duhebe rero kugarariza cyangwa kwihagarara ko mu mitima yacu kutari kwiza mu mitima yacu, hanyuma dufatire Imana ku ijambo ryayo, tugenzure inzira za kera nyakuri z'agakiza, hanyuma tuzigenderemwo kugira ngo natwe tugire uwo mwimenyerezo nyene muri iyo nzira y'agakiza. Muri Yohana 1 ariyo jambo ry'igitangaza. Muri Yohana igice ca mbere rimwe umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yohana igice ca mbere ca Yohana 1 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Icariho uhereye ubwa mbere na mbere, ico twumvise, ico twabonye n'amaso yacu, ico twitegereje, intoke zacu zikagikorako, ibyo kuri jambo ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, ngo ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi tubabarira iby'ubwo bugingo budashira. Ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana bwaragaragajwe. Ibyo dukeneye mu gice c'Impwemu ni ubugingo bw'Imana ubwayo mu bugingo bwacu. Turabizi yuko umuntu ntabeshwaho gusa n'umutima gusa, ariko abeshwaho na buri jambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'Imana. Muri twebwe amajambo menshi y'Imana twarayabwiwe, ariko ubu rero mu kwizera dutegerezwa kubahuka iyo ntambwe, nayo tugafatira Imana ku ijambo, atakwibaza ngo ingene ivyo bitegerezwa gushika. Ikintu nyamukuru nuko gusa tutaba turi ngango twumvirize gusa ivyo abandi bagize umwimenyerezo n'Imana, ariko ko turi hano kugira ngo tugire imyimenyerezo yacu bwite n'Imana.
ni bangahe baje n'icyifuzo nk'icyo kivuye ku mutima mw'iyi minsi uyu munsi bakaza. Hariho indirimbo ivuga ngo ndaba nyitegereza wishure inyota ya icyifuzo canje. Icyifuzo cacu kibaye gikomeye cyane kuri ubwo tuvuga tuti mwami sinkishoboye kubandanya kubaho kiretse unyuruje Mpwemu Yera. Bakundwa, birakwiye ko ibintu bishika aho hantu atari gusa gusoma dusoma ibintu byashitse iby'abandi babayemo, ariko tukabibamwo natwe ku giti cacu, kuko uko niko byanditswe ngo nimba ubushobozi bw'iyazuye Yesu Kristo mu bapfuye aba muri twebwe, ubushobozi buba muri twebwe, aho rero ngo buzohindura imibiri yacu ipfa yigire mizima. Mbega ubwo bushobozi buba muri twebwe, mbega Enoke habaye iki? Yagendana n'Imana, yari afite ijambo ry'Imana, hanyuma arazamurwa mu ijambo ry'Imana. Muri Mpwemu w'Imana harimwo ubushobozi bw'Imana, harimwo ubuzima bw'Imana ubushaka kugaragara, ubushaka kugaragaza ingaruka zabwo. Ijambo ritegerezwa gukora ico ryarungikiwe gukora, kandi Mpwemu aza kuri abo bumviriza ijambo ry'isezerano ry'Imana, hanyuma bakemeza iryo sezerano biciye ku mwimenyerezo we umuntu wese ku giti ciwe yabayemwo hamwe n'Imana. Ni kubw'iyo mpamvu turi hano uyu munsi, atari gusa kugira ngo twumvirize, ariko kugira ngo tugire uwo mugabane ku giti cacu, twakire icifuzo kiri ngaha. Mbega duhuje umutima n'inama dukoranye mu izina ry'Umwami? Mbega nta kintu na kimwe dufise tugwanya nako bamwe ku bandi cyangwa ikintu kiri hagati yacu. Mbega byose byashizwe muri gahunda hagati y'Imana na hagati muri twebwe. Mbega turashobora kuza imbere y'Imana, byose byaratonje hagati muri twebwe. Dukore nk'uko bitegereza gukorwa, byose tubizanira Umwami, hanyuma twizere yuko yakosoye ibintu byose bimeze nabi. Twizere ibyo yavuze ngo nagucunguye, twizere ko yigarukanye umuntu kuri we, ngo naguhamagaye mu izina ryawe uruwanje. Ndababwira uyu munsi nimba n'imitima yanyu yose mushoboye kuvuga iri jambo, mukavuga muti Mwami ndagushimira ko wankijije, ko wancunguye, ko wambabariye, waranyakiriye, waranyemeye, wangiriye ubuntu. Ndashobora kuba ishamvu yawe mu bihe n'ubihe bidashira. Igihe mutanguye uko mwaturuko n'iminwa yanyu, atari kubera yuko atari kubera ubwanyu, ariko kubera yuko mubyizeresha n'imitima yanyu bivuye ku mutima. Aho rero birashobora kubazana kubohoka byihuse, mukuzura umunezero, mukuzura amahoro arengera ibyiyumviro byose by'umuntu, bikuzura ubugingo bwanyu. Aho rero iryo jambo rirasohoza ngo muzobona ikiruhuko c'ubugingo bwanyu, ikiruhuko c'Imana ubwayo, ngo haracariho uburuhukiro bw'ubwoko bw'Imana. Muri iyi si byose nakajagari, ntibitonze, abantu bagumana uruhagarara, baguma bagendagenda biruka. Ariko Imana hano ku isi irafise abantu batareka ngo batwagwe n'Imwemu y'ino si, n'Imwemu ya kino kinjana. Abantu hano ku isi bo bagaragaza kuvuka kwabo kwa kabiri nyine mu buryo bitwaramwo, kuko Mwene Data yavuze avuga ngo dushaka kujana inzira tuyigendemwo, tuyibanemwo n'Imana.
imana itugire abantu bameze nk'uko, abantu bagendera mu nzira zayo, bakora ukugomba kwayo, bagahagarara ku ruhande rwayo, abantu abo hashobora gusohorezamwo yuko twacitse ikintu gituma imana ishimwa ihimbazwa, nk'uko mwene data yasomye aravuga ngo nimba hari ushaka kuyishimagiza yishimagirize mu mwami. Umunyabwenge ntiyishime ubwenge bwiwe cyangwa umutunzi ngo yishimire ubutunzi bwiwe, ariko ushaka kwishimagiza yishimagirize mu mwami. Ubwenge buzosigara inyuma, ubutunzi nabwo buzosigara inyuma, n'ibisigaye nabyo tuzobisiga hano, ariko ico imana izoba yashoboye gukora muri twebwe mu mitima yacu, mu bugingo bwacu, tuzokijana kugira ngo tuje mu ijuru. Ego ibyo bizotujabukana hakurya, nkuko nabanje kubivuga. Dutwara amasezerano mu mitima yacu, hanyuma ayo masezerano nyene nayo akadutwara, imana ubwayo igatwara abo mu kwizera no mu kwizigira bayikurikira, kandi mu mitima yabo bakakira ijambo ryayo nk'amasezerano y'Imana. Ntitwirabe ubwacu cyangwa ngo turabane bamwe ku bandi, ngo turabe mu bintu bidushikako, mu bidukikije, mu ndwara cyangwa mu ntege nke. Uyu munsi turabe kuri Yesu, dushinga amaso kuri Yesu, niwe abyura ukwizera akagutunganya. Abamuraba bose ntibazigera bamwitegereza, bose ntibazigera bamaramara. Abashira ibyizigiro byabo muri we ntibazigera na rimwe bamaramara. Nimba hariya mu minsi ya Mose byari bihagije yuko abantu bose bari bakomowe na ziriya nzoka, bari kuba bagiye gupfa iyo bataraba ku nzoka y'umuringa. Nimba gusa kuraba iyo nzoka y'umuringa bari bakize, natwe uyu munsi kuri twebwe hoba iki? Twebwe twese ababeshwe n'iriya nzoka ya kera, tukavukira hano mu isi nta byizigiro atamana. Ariko ubu twebwe abari kure twaregerejwe, twebwe abari abakavantara twabaye abantu bo mu nzu y'Imana, twahawe ubuntu n'Imana, mbega twahawe agakiza ubuntu n'Imana. Uyu munsi mu kwizera dushinze amaso kuri Yesu ku musaraba, aho rero muri uwo mwanya nyene duhabwa agakiza. Ntidushaka gusa kuba twumvise ibyo bintu. Birashoboka ko mu guca bugufi munakiyumvira ati bagize umwimenyerezo ku kintu gikomeye cy'igitangaza ku munsi wa Pentekoti hamwe n'Imana. Oya, uyu munsi tugomba kwizera yuko umwimenyerezo nyine wa Pentekoti nawe ari gwawe nanjye ari gwanje, uri ku ruhande rwawe, uri ku ruhande rwanje. Ntidukeneye guhatana mu nguvu zacu. Mwemu w'Imana yamaze gusukwa. Uyu munsi nimba dushaka umwimenyerezo nyene, tubikore uko byagenze ku kubambwa. Yesu Kristo rimwe risa yarabambwe, yarapfuye, arahambwa, ku munsi ugira gatatu arazuka. Ntihazosubira kuba ukundi kubambwa. Uko niko bimeze no ku mwimenyerezo wa Pentekoti. Mpwemu Yera yarasutswe, kandi hano bijanye no kuba ni ikintu gishika c'Imana mu nkuru y'agakiza. Turashaka kubyakira uyu munsi muri twebwe, kuko Adamu wa kera, Adamu hano ku isi yahawe impwemu y'ubuzima, hanyuma bukwira arahagarara, ashobora kuvuga, ashobora kugendera mu mubiri w'inyama, byose byarakora. Umubiri w'umwami nawo n'ingingo zitandukanye ziri ngaha, ariko ni gusa igihe ubugingo bw'Imana ubwabwo buje kwishengero, hanyuma biciye kubwo bugingo tugahagarara ku birenge byacu byo kwizera, naho gusa
aho niho bitangura gukora gukoborana bigakora, kandi ndabirindiye ndizera ko Imana izo bitanga, kuko uko niko nkuko byari bimeze ku ntango, uko niko bitegereza kumera kwerezo. Yesu Kristo ni wa wundi ejo, uyu munsi, kandi ni wa wundi ibihe bidashira. Niwe abatiza uyu munsi mu mwemu no mu muriro. Uyu munsi ndafite ikintu ushaka gusaba. Dushaka kuzana mu maso mu nyonga y'Imana, mu gushima, mu guhimbaza, mu kunezerwa cyane, atari mu gutakamba no mu masengesho, ariko mu mashimwe no gushima. Turi imbere y'intebe y'Imana, tukaza imbere y'Imana yacu nkuko byanditswe. Ibyanditswe birasohoza. Zaburi 50:23 ngo utanga ibimazi by'ishimwe ndayihimbaze, ngo iyo niyo nzira y'agakiza, niyo nzomwereka. Uko niko inzira yacu itangurana n'Imana, mu kwizera no mu kwizigira, tuyizigira no mu gikorwa caheze cyo gucungura ku musaraba Igorogota gikozwe nawe. Mpwemu Yera araza ku mukuku wacunguwe kera, kandi uwo niwe Mpwemu Yera nyene aza ku mukuku wacunguwe bice ku buntu bwiwe. Turashaka kwiharura muri uwo mugwi Mpwemu w'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ubuzima bw'Imana byose biri muri ibyo. Ibyo tubihabwe mu guhimbaza uyu munsi, mu kwizera n'imitima yacu yose. Dushimire Umwami, tumuzanire amashimwe. Bimere uko ko biba ari uyu munsi, duhoje umutima n'inama, duhimbaza, dushima, tunezerewe, tuza imbere y'Imana. Muraza kubona ko Imana ihagara kubyivuga, kuko yemeza ijambo ryayo kandi irarishitsa. Hahimbazwe, hashigwe hejuru izina ry'iwe ryera. Amen.